Kanye mu ijambo ry'Imana dusome mu cete Paulo yandikiye abanyefeso igice ca gatandatu ni mirongo muzi duce dusoma no mu gitabo cyo kuvayo igice ca kane. Abanyefeso ni guhera ku murongo, murasoma paragrafe yose kubw'umwanya nsome imirongo mikeya kubera ko turiho tuvugana n'abantu basoma Bibiliya atari bashasha. Context canke amajambo arimwo murayazi, ariko dusome imirongo ndondera duhere kuri 11 kugeza kuri 13. Titre ivuga ngo ibigwanishwa vy'umukristo. Umurongo wa 11, mwambare ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru, n'abafise ububasha, n'abaganzi y'isi y'umwiza, n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kubw'ivyo mwabire ibigwanishwa vyose vy'Imana, kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza vyose mugahagarara mushikamye. Kuvayo igice ca kane umurongo wa 17 duca dusimba no ku murongo wa 20. Umurongo wa 17 uvuga ngo kandi uze witwaze iyo nkoni niyo uzokoresha vya bimenyetso. Ngira ngo mwese mwahageze. Ego. Umurongo wa 20, Mose akora umugore n'abana abashira ku ndogoba, asubira mu gihugu ca Egiputa yitwaje na ya nkoni y'Imana, Rero intumbero mfise nuko ngaha ibi bigwanishwa vy'umukristo bavuze ngo ni ibigwanishwa vyose vy'Imana. Muca akarongo rero ko ari ibigwanishwa vy'Imana. Naribajije ikibazo, iyo turonka umwanya naye kubabaza mukanyishura mu kwigisha, baraja barabaza utubazo kugira ngo bagire ico bita conflit cognitif, banze wiyumvire nawe. Nk'ubu wo kubaza ati ikintu cawe no kuvuga iki? Ibigwanishwa vy'Imana no kuvuga iki? Niyo ibikoresha nuko ariyo yabikoze, ni biki? Muremera none ko ari ivy'Imana ivyo? Ni ibigwanishwa vyane. Umurongo wa 11 no wa 13 babisubiyemwo ngo mwabire ibigwanishwa vyose vyane vy'Imana. Hari hereye ivy'abantu, ngira rero ni vya Satani. None abakozi ba Shetani kugira ngo bakoreshe ivy'Imana. Aho intambara yadutse, abantu bariko baragwana, bakagwana nk'abantu, kugira bakoresha ibigwanishwa vy'Imana. Abakristo rero babira ibigwanishwa vy'Imana. Nitwatahura ibi bintu dukoresha ko ari ivy'Imana, ibi bigwanisha murabisoma hepfo. Ivyo vyose Imana ntiyokora ikigwanisho ca feke. Ca feke ataco kimaze. Urumva vy'Imana no kuvuga ni Imana yabikoze, ikiyumvira ikagira design iti iki gikoresho kizokora iki. Ni made in mwijuru. Mu mindustry yo mwijuru rero Imana ifise entreprise, company ikora ibigwanisho. Hanyuma bakani hagati iki ni gwanje, hanyuma rero ikakiguha. En principe dukoresha ibigwanishwa vy'Imana, nitwe tubikoresha mugabo ari ivy'Imana, canke ikabikoreshereza mu minwe yacu muri twebwe. Ibigwanisho ngo mwabire ibigwanishwa rero vyose vy'Imana. Bijya rero vyo hepfo mune mwabisoma no gusenga akarorero. Ahubwo niho natahuriye yuko burya umutwara Imana iza kwishura
niyo udepozamo umuntu akazosengera by'ukuri ikintu Imana yamushize ku mutima azobesubira ko cishuka kuko ico kintu ni c'Imana. Sinzi ukuntu bigenda ariko rero ibi bigwanishwa rero mu mwabira tukambara reka tuba hafi ari Imana nyene ikiguha ega no kugororoka Imana yemera ni Imana ikuduha kwizera kuzima kuzanwa na Mpwemu Yera. Ikintu rero cyose c'Imana kirakora. Tuzohora twizera rero ko ibi bintu ntitwabikoresha atari iby'iwacu kandi nimba ari c'Imana, Imana ariyo yavuze ati gira gutya se siri ko cyokora nta kuntu doguma turakengera ibintu by'Imana. Ni kubera ko none hadutse amageragezwa uca wikora ku by'abantu ukikora ku bya kamere ku bya kera abantu barasinge n'ababigenza ariko twebwe twobigenza bikora nibi. Twasomye hariya mu Kuvayo Imana ituma Mose muri Egiputa ku murongo wa 10 nari nibagiye ikibazo ijya nkoni yacitse y'Imana ryari nk'umuntu babajije ngo yitwaje na ya nkoni y'Imana yabaye y'Imana ryari guhera aho ujya murongo wa 17 yumvise imubwiye iti uze witwaze niyo nkoni inkoni yahora aragize niyo uzokoresha ibitangaza muri Egiputa. Arayiraba ati wankoni wowe ntukiri rwanje uguri yayinduye aca arayihindura izina atuye inkoni n'iy'Imana. Yesu abahezagire. Ayibonye yarayigumanye urugendo rwiwe rwose ntiyashobora kuvuga ngo ndaca n'ikindi giti hajya imbere oya yareye Imana kandi ibintu by'Imana ntibirinda kuremera ngo buruti runini yawikorera urukuremereye kari agakoni gasanzwe mugabo kandi k'Imana. Niho niyumviriye urabona ageze bavuye muri Egiputa urugendo rugatangura akaja abona ntiruhita bagaca basanga hari ikiyaga bakamuvuga ry'amajambo bavuze abantu batizera nawe agacagira umutima uhagaze agataka agasenga ataka. Murazi ko Imana yamubariye imbere yamubariye ngo ni kubera ko ntakira womengo Imana ivuze ngo n'amasengesho atagira sansi. Ikibungira iti ya nkoni ramvura ya nkoni igarukira muri Egiputa gusa yiduze je ntiyoroshe yiduze utandukanye ikiyaga. Haleluya. Ega ngiye ntiyarazi yuko bibandanye vy'ijya nkoni mwabirirwanishwa byose by'Imana. Ibi bintu Imana yadufasha tukayizera byokora. Elisa niwe yagwanye n'ingabo ziraho atagwama ruvutse ibintu by'Imana tubyizera ibyo byose birakora. None mubona ko kandi vyakoze Imana ndagusavye bahume ndagusavye bahumuke nimutahe byari biheze. Imana yavuze iti nibyakugora ubimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga ubifatanye no gukira gira uko nyene ntizurinda gufuka muri abantu ibirere kanaka tugira nk'uko Imana yavuze ni ivy'Imana sesuri ko vyokora. Mwabiri ibigwanishwa byose by'Imana tubikoresha hanyuma turabikira. None bariya bose bakera Imana yagiye ikoresha ntubona ko yabaha ibintu mengo ntibisobanutse neza. Ikabwira nka Gideyoni iti ufate imuri ufate n'inzavya haya muheze mugende muzituritse. Bavyaye bijanye n'ibintu by'inkozi iki gihe canke n'amagrenade canke bakoresha ico gihe amacumu bari abantu mwe vy'Imana imuhaye
Imana yari zimwe n'ibikoresho twe biranditse ahantu twaha aho wogororoka niho namenyeye n'ijambo ry'Imana uko ari iry'Imana yaguhaye n'abajya bose baresista muri miliyoni universitaire usanga bakaze baguma bafise amarigima ya fo uwo bazana mu rusengero akavuga ati cara hajya wemere gusa wumvirize ntawomenya ikiba hariho wagiye yari imborerwa kuba intarakitwa neza mugabo sinzi ishengero yinjiyemo hanyuma acavuga ati je nagumye ndira bariko baravuga ijambo ry'Imana sinzi igituma ni ibintu by'ubushobozi acamenya ibintu bimukoreramwo bikamujura ngo bibacumita mu mutima ibiki bicumita ni ukuvuga ngo ni ibintu by'Imana ijambo nimba ari iry'Imana gusenga akaba urusengera muri mpemu yera ni ibintu Imana ica yimenya bikurikira mwabirere ibigwanishwa byose by'Imana hanyuma umenye uti iki kintu ni icy'Imana yavuze ngo ndagikoresha uko nyene hanyuma rero kandi kitikaza gukora je niyumviriye yuko hamwe tuvyibagira ntitubikoreshe canke tukanabikengera ni ukwitibaho hari ivy'Imana nyene icuko uyikora ku by'abantu ngira ngo abadayimoni baba bari ngaho harahandi hafi baca bagushira mu minwe ikindi kintu wo kwikorako ariko twabira ivy'Imana nivyo bikora naregeze ko mu muntu adushingire ntaye ibi bintu byose byanditse muri Bibiliya ukamengo biranyuranye n'ingene umuntu yiyumvira rona Yesu yavuze ati nibagukubita mu musaya uca utega n'ubundi hari ni bake babigira ariko wabigiranye byokora ati bagutwaye mutama n'icumuha n'ubundi hajya ku macuniro rero nyamukirisu yahuye n'abasuma hanyuma rero baramusopa bamutwara amahera mugabo harayandi batabonye bagiye aca yibuka uwo murongo bakwivye iki ucubahana ikintu ati mwabagabo bari bashyize nkajye mbere ati ngo hano baca baragaruka ati harayandi mwibagiye ati yari ngaho mu mufuko ayandi mahera atakiye baca barayakira mugabo bageze imbere Imana itangura gukora baravugana bateye mugabo ujya mugabo ategeza kuba ari umurozi mwarimu wawe n'umuntu wiba akaguhana yani rero basha tuyamusubize yo twice baca baragaruka bacugumira turagusaba aya mahera yawe yakire ati zana acara yasubira ko nari Imana ntiyari yamusubije amen kubera rya jambo rya Yesu yibutse ibi bintu tuvyakire nk'ivy'Imana tubikoresha kandi ntihagire umuntu apfa kuvyumva gusa abikoresha uzoraba ikiba Hana yarasavye Imana umwana w'umuhungu hanyuma Imana imuhaye aca mwita Samweli vyavuga ngo niwo nasaba kandi agarutse yaciye amutanga n'uyu nasaba amareponse nk'ayo yoba menshi umuntu agiye kwapurika ivyo jambo ry'Imana ryavuze agakoresha ibyo nyene vyavuze yoronka ingaruka zavyo akavuga ati ni Samweli n'aya majambo y'Imana je yafashije yarayikugurura pasere reka duce tureka shishikare ariko ryavuga ngo ibigwanishwa vy'Imana rero ko ari ivy'Imana sese uko bikora Imana ntiyo duha ikintu kitagira akamaro Imana ntiyokora ikintu ataco cyo dufasha urabwira Imana uko nyene ugusenga gukurikije ijambo atari uko wirarize kuya nyene ijambo ry'Imana ryatubariye ati mubwire Imana mu gusenga mu kwinye mufatanya no gukenguruka wabire kwizera aho bavuze ngo mu vyabire c'est kari acte de foi ubihitamo haba hari ivyo mubiri ngaho intambara yadutse hakaba hariho n'ivy'Imana haba n'ibindi shetani agupropose mugabo uhitemwe ivy'Imana nimba umubiri upropose nk'umuntu uti ca wihora nawe urazi gukora ikibi hanyuma ukibuka ijambo ry'Imana avuga ati ahubwo muharira uca unamusengera uca ugira ivyo nyene nawe urabe ivy'Imana icikora utora ic'Imana naho n'ic'umubiri cari kihari twe duhitemo nk'abakristo rero ivy'Imana niko Imana igwana Yesu abahezagira Mana data wa twese uri mwijuru urakoze kubwaya majambo kandi urakoze ko bigenze neza tukayasangira na bene data turasavye rero mu izina rya Yesu inyuma yo kuyasoma umuntu wese uhereye no kuri jewe uzoduhe kuyakora
ijambo ryawe ryavuze ngo umuntu wese yumva ijambo ryawe ntarikore aba ari imburabwenge, ariko uryumva akarikora aba ari umunyabwenge yubaka inzu izoguma ihagaze mu magerageza. Mu izina rya ibi ni ibyo gukora, si ibintu byo kumviriza gusa ngo mwabire hanyuma tubikoreshe tuvyambare ibintu byawe ko bikora. Uduhe kwizera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi naho umuntu yoba ari kikujwe n'ubushobozi bwa Shetani, ibintu byawe biranesha impwemu mbi, ziranesha ubushobozi bwo mu kirere. Urakoze kubyumvisa, ushishikare Mana n'amajambo ari inyuma uduhezera, ndabisengeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kaze Pastor ushishikare. Utonze urugamba twese tujemo Mana nimwe niyahejeje bizobanisha twambaye izina ryanjye imbere haleluya haleluya. Yesu nahabwe icyubahiro, Amen. ntimutangazwe n'iyo harmoni yarimwo, harmoni y'amakondi nayo yose uko angana duhuriye mu rurimi rumwe, nta kundi byari kugenda nuko nyene. Ndashimiye Imana itwemereye kubonana muri kino gitondo ngaho twebwe turi mu gitondo ino, abandi namwe muri ku mugoroba. Mana ishimwe isuye kutubonanisha n'abo muri Aziya, n'abo muri Buraya, abo muri Afurika, abo muri Amerika. Turakwiye kurondera n'abo muri Australia na hariya bariyo nabo nyene, nk'ubu turazi ko bo bari mw'ijoro rigera kure, ariko Imana irazi ingene izobikora kugira ngo nabo nyene twambarize Imana hamwe. None rero turashimiye mwebwe mwaduhaye kaze, turashimiye na bene data tubonanye uno munsi, twabonye abatari bake n'abo tutamenye barimwo n'abo twamenyanye murimwo. None rero Imana yo yabonye kino gihe ko bikwiye kugenda uko nyene, nihabwe icubahiro. Abo twari kumwe ku munsi w'ejo twaravuganye ukungene ngo umumarayika
ngo yagurutse mu nkomezi zikomeye akihuta bidasanzwe bagasemera n'ijwi rirenga akavuga ati mwamoko mwamahanga mwa bihugu mwa ndimi mwese umuntu wese niyubaha Imana, umuntu wese nayihimbaza, umuntu wese nayisenge kuko Imana niyo yaremye byose, niyo yaremye amajuru, niyo yaremye isi, niyo yaremye ibiyaga n'amazi. Tuca tuvugana rero ku munsi w'ejo tuti reka dufate imigabo, umuntu wese mu mutima wiwe afate imigabo yo kubaha iyo Mana. kandi by'ukuri burya umuntu kutayubaha yemura ndavyiyumvira ngasanga sinzi ingene nobivuga. Urabona kutubaha Imana yaremye isi n'ijuru, ibaze nimwibaze namwe igitinyiro ikwiye kugira ngene kingana. Yaremye isi n'ijuru, yaremye ibirere bimwe mwagenda muciyemwo muri izo ndege mwagiyemwo, iyo mwagiye hose mwagiye n'indege, murabona ibirere umuntu abari mu yindi si, ibyo hasi ntababonana mba abari mu gace k'Imana yaremye. None Imana yakoze birya umuntu atayubashe akagira ibintu bitayubahisha, kuba ari ukwihenda gukomeye cyane. None rero turashimye ayo majambo mwene data mwarimu Karaveri adusomeye y'ibigwanishwa. Naciye nibuka uwundi muntu umwe ngo yaragwanye na Satani, baragwana hajya intambara imwumije, wagize ngo acarahishurirwa abona Yesu ahagaze nk'ahantu mu mfuruka ariko arabaraba ariko aramuraba ngene agwana, ngene atureka agwana, ngo ararindira yuko aza kumutabara arabura. Mugabo kumwisho wa mugwanyi agwana na Shetani aranesha, Imana ntihabwa icubahiro. Ngo amaze kunesha ngo acaragenda arashikira Yesu atariho ga Yesu, ngakubitika ngahangayika nkamererwa nabi, uri kuraraba ntuze kuntabara. Yesu ati mbega wagomba nagutabara ugutabara ukuwe ko nagutabaye kera. Haleluya. Nagutabaye kera umunsi ndaguha ibigwanishwa wajya naragutabaye. Imana ntihabwa icubahiro. N'abantu rero iyo muherereye kuri iyo migabane yose, bibaye byiza gusubira kumva ayo majambo yuko umuntu Imana yamuhaye ibigwanishwa. Ikibabaje gusa igituma dayeri umuntu atambara ibigwanisho cyangwa atanabikomereza, hariho icyo umuntu aba abuze ni kimwe. Atangura kutamenya umwansi bagwana uwo ari we, agatangura kutamenya n'ububi bw'uwo mwansi ngene ari impitoyable, ntagira ikinya, ntagira ikigongwe. Umuntu rero akiyicarira ngaho nk'ikintazi gusa, ntanyegere muri ivyo bigwanisho. Ni ukuvuga murajya amajambo yadusomeye, nari ijambo maze iminsi nahishuriwe namwe nagomba ndaribabwire ko natari iyo message nahawe. Nirya ryavuze ngo kuko abo tunigana atarabiki, nimwugure mikrofone mumbare, atarabiki inyama n'amaraso. Babivuze ko namwe ndimuvuge atarabiki, inyama n'amaraso. hari umuntu mwumvamo banamba Oya. kuko umuntu ni uw'inyama ni n'uw'amaraso. Ukazobona umuntu akugwanije, akwanse, akugiriye nabi, agucinyije, adashatse ko ibyo wawe bimera neza, ntuze wigera ubona uwo. Urazovuga uti uyo ntacyo dupfa, uwo tugipfa ndamuzi. Baca bavuga amazina ngo tugwana n'abakuru n'abanyabubasha n'abaganzi y'umwiza n'imwemu bizantu ho mwijuru. Ntudondere ahari, nivyo gusa nivyo bihagurutse kugira ngo bigwanye ingenzi nize zishika amahoro. None rero umuntu wese utabora muri ivyo bigwanisha, umuntu abanza amenye ngo nkwiye kwambara ivyo bigwanisha kuko intambara yabo bagwanizi irakaze. Bisaba ko nanje nambara ibigwanishwa birusha inkomezi ivy'abatugwanya. Imana ntihabwa icubahiro. Nduze rero kwijambo Imana yampaye, nkuko mwavyumvise, ndaza abatari bake mwaravyumvise. Ndi no muri Amerika, mazeyo iriyinga rigira gatatu, ndacyasigaje iyinga rimwe ino nyene, mugabo irikwirikira nzoja muri Canada. Navuye Bujumbura nsezeye,
kandi abakozi b'Imana baranukanye intasho na bene data, abantu bose bazindukanye nimuzakire mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Amen. Kandi narababwiye yuko Imana yampaye uwundi muhamagaro mushasha wo gutwara ubutumwa bwiza mu mahanga. Urumva rero nimba turiko turaganira na mwese iyo muherereye, yaba byari binshobokeye nobasanze umuntu wese mu gace arimwo, ariko ntaraza nimwe murakirira ijwi Imana yarabantumye ko nihaba icubahiro. Amen. None rero amajambo Imana yampaye ajanye nayo nyene muraza kumva ko bifitaniye isano, nayo intambara, nayo kurwana, nayo gushikama, nayo kugira ubushobozi, nk'uko tubisoma mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo ca kabiri. Icete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca kabiri hariya ku murongo wa mbere. Icete Pawulo yandikiye Timoteyo kigira kabiri, igice ca kabiri umurongo wa mbere, havuga ngo weho mwana wanje ugirire ubushobozi mu buntu buri muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona vyinshi ubishikiriza abantu bo kwizigirwa bazoshobora kuvyigisha n'abandi. Ufatanye nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Nta musoda yikwegera mu vy'ubugingo ngo azahimbare uwo mwandikiye ubusoda. Kandi iyo umuntu arushanywa ndahabwa igitsibo, shiti arushanijwe nk'uko vyagezwe. Umurimyi kuko ari we yacumukuye, niwe akwiye kubanza gusoroma kuvyeze. Umenye ivyo mvuze, kuko umwami wacu azoguha ubwenge muri vyose. Amen. N'aya majambo numvise umwami yashize mu mutima wanje, kandi sinovuga ngo nayubu nyene nayamaranye iminsi. Ni jambo, umutwe w'amajambo uvuga ngo tugire ubushobozi bwo gushishikara urugendo no guhangana n'igihe c'iherezo. Amen. Intumwa Pawulo ishigarana amabanga akomeye cyane Timoteyo. Intumwa Pawulo yari yaravyaye Timoteyo, amuvyaza ubutumwa bwiza, acagira amahirwe aramuronka nk'umukozi w'Imana akiri muto, azosigarana ibikorwa vy'Imana igihe azoba yararangije urugendo. Ngaha rero tuza gusanga yamwatiye amabanga ane akomeye. Ayo nanjye nagomba umuntu wese ariko aradukurikirana aya mabanga ayagira yiwiwe. Muri ibi bigwanishwa tumaze kumva, ubisuzumye hariho umuntu yobigabura mu bigwanishwa by'uburyo bubiri. Mu Gifaransa bavuga ngo les armes défensives na les armes offensives. Ibigwanishwa ivyo vyitwa defensive, ivyo mu buryo bw'abantu, iyo umuntu ariko agwana defensivement aba ariko aragwana egome n'ivyo, mugabo abafise ivyizigiro bike vyo kunesha urugamba. Ariko umuhizi n'umuntu agwana intambara yitwa combat offensif. Ibigwanishwa rero vy'Imana vyose aho bikeneye gukora ari muri defensive canke offensive, bifise victoire idasanzwe. Ngaha rero twagomba tuvugane uburyo bune Pawulo yatiye Timoteyo akwiye kuzohagararamwo kugira ngo agwane intambara ikomeye, azayisozera amahoro, azashike atanga raporo imbere y'Imana nk'uwagwanye intambara neza. Uko Pawulo yaravuga ati jewe ngiye guheza urugendo vuba, nawe ugishishikaye kugwana, reka ndakwatira ibanga ry'ivyo uzosigara uragwanisha. Nibi bintu rero bine nagomba tuvugane ko. Icambere amubwira ngo weho mwana wanje ugirire ubushobozi mu buntu buri muri Kristo Yesu.
ngo kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi ubishikiriza abantu bo kwizigirwa bazoshobora kuvyigisha n'abandi. Ico cari igihagararo ca mbere. Twumvise ngo umwami wacu aduha ubwenge muri byose. Yari akwiye Timoteyo kugira ubwenge bwo gushobora guhagarara iki gihagararo Pawulo yamusigaranye. Igihagararo kivuga ngo ubu butumwa bwiza, ibi bintu vya Kristo ubihagararire neza kugira ngo ntibize bipfe, ntibize bizimangane, ntibize biherere kuri twe nawe. Jewe ntibize biherere kuri jewe kuko ndagufise, nawe ntibize biherere kuri wewe. Ugenda urondera abandi ubibigishe, ubibarumishe rwose, babifate babemwo, usuzume neza ko babirose babifise, ngo hanyuma nawe uce ubabwira ngo bazorondera abandi babibigishe kandi nabo baze babyigisha abandi. Iryo banga rero murazi Pawulo mu cete ca mbere c'Abikorinto 11 ku murongo wa mbere yavuze ngo munyigane. Ahandi avuga ngo munyigane kuko nanje niganye Kristo. Pawulo mu buzima bwiwe ivyo yashoboye gukora yabikoze yigana Kristo. Aca abwira Timoteyo ati nawe Timoteyo rero unyigane, hanyuma nawe uhaguruke uhagarare neza, urondera abantu ubigishe ngene ugenda, ubigishe ngene uhagaze, ubigishe ngene umeze, ubigishe ngene urondera Imana. Ivyo byose ufise uzubibigisha kandi urabe ko babimenye, hanyuma uzoce babwira no bavyigisha abandi. Kuri iyi point ya mbere rero nagomba mbwire umuntu wese n'ikigwanisha citwa offensive. Ntidukizwa ngo dukiza agatwe k'iwacu gusa, turakizwa tukarondera abandi nabo nyene bakizwa, kandi abo nyene bakizwa tukarondera tubigisha tuti ejo ntakiriho ibi bintu bize bishishikare, nawe ejo utakiriho ibi bintu bize bishishikare. Umwami wacu aduha ubwenge muri byose. Namwe nagomba ndabagira inama bene data, umuntu wese asenge yoye kuba umukizwa w'umunyantege nke wo gukizwa no gutabara agatwe kiwe gusa, mugabo abe umukizwa wo kuzigama igicaniro c'Imana, umuro w'Imana, ukwera kw'Imana, agakiza muri originalite yako. Umuntu wese agwanire ko naho tuzoba twararenganye generation, tugwanire ko generation yindi izoba bifise iyo point. Bifurije ko mwese yobashika mw'izina rya Yesu. Amen. Point ya kabiri ivuga ngo kuri point ya mbere nari cyo nagira ndabibutse muri buka Samuel ikindi gihe ngo yabwiye Abisirayeli, arabwira ati nimuze dusubire Gilugali dukomeze ivy'ubwami. Ibi bintu rero dusabwa ko dutegerezwa gukomeza ivy'ubwami. Aha ni ukuvuga ngo kuba twarashwaye amahanga, nagomba ndababwire yuko ntibiraba vyiza. No muri izumu ntibiraba vyiza tutarabona ko harimo n'abazungu, tutarabona ko harimo interpretation. Ni ukuvuga dutegerezwa guhagarara neza kugeza aho tuzobona n'abavuga izindi ndimi bamaze gufatwa n'ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Samuel yavuze ngo nimuze dusubire Gilugali dukomeze ivy'ubwami. Namwe nimuze dusubire kukungene intumwa zahagaze kugira ngo dukomeze ivy'ubwami vyoye guhera mwerengetera. Ndiko ndaraba imyaka tugezemo, womengo turi muri defensive, womengo tuhagaze, umuntu ahagara Mana urantabara unkiriza agatwe kanje, urantabara umperezo ryiza. Si ico dukeneye gusa, turakeneye ko tugira iherezo ryiza, mugabo tukananyaga shetani iminyago, kuko inganda ziratikiye mu makontina yose murimwo. Murabona ko ibintu by'ubwami bw'Imana bigenda biherengetera, kandi mu batuma biherengetera n'abitwa bene data nabo benshi bari mu batuma bitakaza valeur kubera imyifato yabo, bifata nabi bigaca bitsitaza abari mw'isi. Ariko muzi umuntu wese ahagarare mu gukomeza ivy'ubwami. Hariya mu gitabo ca Zaburi ya 78 muraza kwisomera, uhereye ku murongo wa 3, umurongo wa 4, umurongo wa 6, umurongo wa 7. Wanditse ya Zaburi ngo ivyo twumvise kuri ba sogokuru tuzotegerezwa kubyigisha abuzukuru babo, ni ukuvuga abana bacu. Tuzobibigisha ukurunganwe ruzogenda rukurikirana n'urundi runganwe.
tubigishe amateka y'Imana ingene bakwiye kubaha Imana. Yo reka ndabasomere uko amajambo yanjye yavuga ngo ivyo twumvise tukamenya ibyo basogokuruza batubariye ntituzobihisha abuzukuru babo, tuzobibwira ari igihe kizoza, tuzobwira ari igihe kizoza ishimwe ry'Uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje yakoze. Ngivyo rero ivyo Pawulo yandikiye Timoteyo kugira ngo ntihagire urunganwe na rumwe ruzokehanirwa, ni ukuvuga generasiyo yose igiye kuvuga ibyo yabonye byo mu Mana. Hanyuma baca barashishikara ngo ntituzobisha abuzukuru babo, tuzobwira igihe kizoza ishimwe ry'Uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje yakoze. Iki nico nagomba umuntu wese yumve ko afitiye ideni. Umuntu wese arafitiye ideni abari inyuma yiwe, generasiyo ziri inyuma. Udahagaze neza muri bino bintu by'Imana, ubonye udahagaze neza, uzumenye ngo uri gukora ikintu kibi. Ubonye udahagaze neza muri ibintu by'Imana, uzumenye ngo hariho amagenerasiyo, amasinzi n'amasinzi uri kurazibira ngo ntibaze bashike mu ijuru. Kubw'iyo mpamvu rero, aha rero umuntu arakwiye kumva ko rya jambo twavuga ryo kubaha Imana niryo rikwiye gutangura. Niba ibigwanishwa ntushobora kuvyambara utubasha Imana, si ivy'iwawe. Ibi ntihagire uwava yibaza ngo igituma atavyambaye neza. Ubanza kuba warihanye ibyaha byawe byose, ukumva ko uriko uragendana n'Imana mu guca bugufi no kuyubaha, niho bijya bigwanishwa bishobora. Kandi n'iri banga niho uryatirwa. Rero ibanga rya mbere dusabwa gukomeza ivy'ubwami. Pawulo nk'uko yiganye Yesu, Timoteyo akigana Pawulo, niko natwe dukwiye kugenda twiganana, kandi cyane cyane tukigana ababihagazemo neza. Si uko tuzokwigana abadutanze imbere gusa, twigana ababihagazemo neza, batigeze babidiriwa, batigeze babisondeka. Abo ni bo kwigana, ariko cyane cyane duhagarare neza kugira ngo abandi baze batwigane. Umwami Yesu nahabwe icubahiro. Icya kabiri rero ni nagomba kubabwira ngo Imana ngo umwami wacu ngo azoduha ubwenge bwo muri byose. Pawulo rero abwira Timoteyo ikintu kigira kabiri, aramubwira ngo hariya ku murongo, hariya twasomye muri Timoteyo wa kabiri, hari ijambo yamubariye hajya ku murongo wa gatatu, ngo ufatanye nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Kumvise ibigwanishwa by'umukristo. Aha Pawulo ibigwanishwa mu kubihabwa yarabihawe mugabo, kandi ahabwa imaje y'umusoda w'umuroma, ingene yambara, ingene umusoda yambara inkota, ingene umusoda yambara ibirato, ingene umusoda yambara antibare, icyuma gikingira igikiriza, ingene umusoda akenyeza umusipi ukomeye, ingene umusoda agenda na bukliye. Ibyo byose Pawulo ngo amaze kubyiyumvira rero acaribwira Timoteyo ati, Timote, wambaye bya bigwanisha umere nk'umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Ngaha rero acabwira ikintu kiranga umusoda, yamweretse ngaha, yamubwiye ngo ufatanye nanjye kwihanganira imibabaro. Mwumve rero muri buno busoda bwa Kristo, muri kino gisirikare cya Kristo, guhura n'imibabaro ni ikintu gisanzwe. Mugabo umuntu akagira gute? Akihangana. Arahandi Petero yanditse ngo ntimwahura n'ibibagerageza, ngo ntimuze mubone nk'aho arakatabonetse, ngo muze mumenye ngo ariko bishika kuri bene data iyo bashagaje hose munsi y'izuba. Noneho rero Pawulo yanga Timoteyo atuzuhagarare neza nk'umusoda, uzuhagarare neza nk'umusoda mwiza wa Kristo, umusoda yihangana. Hajya ku murongo mu gice cya mbere Timoteyo yavuze ngo ajye nyine kuri uwo murongo udahindukije urupapuro. Mu gice cya mbere ku murongo w'umunani havuga ngo nuko ntugire isoni zo gushingira intahe umwami wacu canke izanje imbohe yiwe, ariko ufatanye nanjye kwihanganira imibabaro kubw'ubutumwa bwiza nk'uko ubushobozi bw'Imana bugushoboza. Ni ukuvuga ngo
duteza guhana n'imibabaro, duteza guhana n'ibitugora, kandi ivyo bitugora nyene, iyo mibabaro nyene urundi ruhande hariho irindi zina bipoperanijemwo yitwa ngo n'umusaraba. Umusoda wa Kristo ategerezwa kwikorera umusaraba, ahaca asanga bigumye mugabo akagendera muri wa musaraba akarengana amahoro. Ikigira kabiri rero, Pawulo yari akwiye gusigarira Timoteyo amwatira ibanga ryo kuba umusoda. Umusoda mwiza agwana ico bita combat offensive, ni ukuvuga umusoda mwiza ameze nk'ifarasi. Ifarasi niyo yumvise intambara, muze musome muri iyo muzobisangayo. Ifarasi iyo yumvise abagwanyi bari, iyo yumvise inzogera zivugiye, iyo yumvise ibigwanya bivugiye, bibiribwa ntinatenyenya. Ikigendera twenga ikagendera ngo ha 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 ha, igakitumbera iyo nyene abafi bari. Pawulo rero yagomba ko Timoteyo ari umusoda mwiza wa Kristo, adafise ubwoba, adatenyenya, ku rugamba ashikamye, agwana agira aso, aho nyene yumvise urugamba agaca piruka atumberayo. Uko niko natwe muri igihe cy'iherezo dukwiye kugira ubushobozi, ubushizi bw'amanga bwo gushishikara urugendo no guhangana n'igihe cy'iherezo tumeze nk'abasoda. Mwibuke ko umusoda kugira ngo aronke amapete nuko aba yaragwanye. Umusoda kugira ngo abe generali akwiye kuronka ipete y'ubugenerali kuko yayiciye. Ngaha mw'isi naho woyironka utayiciye, nawe mu mutima nta fieri tugira, urashobora kuyironka kubera kumva wagize amayeri. Ariko wivise umuntu ayonse iyo pete y'ubugenerali mugabo akayironka ayimerita, mu mutima wiwe nawe yumva ini fierté, aravuga ati antuka reka iyi pete ndayambare, ndibuka ivyo naciyemwo, ndibuka ivyo twahuye, ndibuka ivyo twagwanye. Pawulo rero yatira ibanga rikomeye Timoteyo ko akwiye kuba umusoda, akazoseruka imbere ya Kristo ari generali avuye ku rugamba, atabarutse amahoro, aronse amapete kandi ayakwiye, kuko yagwanye intambara nziza, kuko yashikamye neza, kuko yahagarariye ubwami bw'Imana, kandi kuko atacoboye mu kwihanganira imibabaro. Ico naco kigize kabiri. Ndabivuje ko umwami wacu yobaha ubwenge muri ico naco mukagishobora. Imana ibahezagire. Ndababwiye ku ca gatatu naco. Ica gatatu ngo Pawulo yabwiye Timoteyo amubwira gutya, ni hariya ku murongo wa 5, ngo kandi iyo umuntu arushanywa ntahabwa igitsibo shiti arushanijwe nk'uko vyagezwe. Ico gihe rero aca mwibutsa icarico, aca mwibutsa ko azogenda mu rugendo rw'impwemu, ko azogahagarara mu gakiza, ko azohagarara nk'umukozi mu gikorwa c'Imana, azagira igihagararo nk'ic'umuatlete, umunonotsi. Aca avuga ati uze wamukora uzi kuri kuriruka, si ukwiruka gusa, ati kandi uze wamukora uzi ukuri kurahiganwa. Nagira ndabwire bakundwa, mwebwe tubayeho muri iki njyananjana, nagomba nkangura imitima yanyu ndabibutsa, turi mwihiganwa, turiko twiruka nk'uko Pawulo yirutse. Uyu Pawulo mu kwiruka rabashitse kuri Arive ico yaronse, muzingura urupapuro gusa murabe Pawulo ashitse kuri Arive yirutse neza, ashitseho dutanguranirwa natwe tukiriho turiruka tugomba gushika. Nimwumve ngene yavuze hariya 4:8, yavuze ngo ibisigaye mbikiwe igitsibo co kugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi, kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Amina. Nguwo rero umuatlete special tworabirako, yarabiye kuri Kristo, acabwira Timoteyo ati nanje mukundabirako, reka ndakubwira ibindi ndiriye. Acamubwira ko imbere yiwe habona igitsibo cyuko yirutse neza, irega imibabi yagata asigaje iminsi myinshi ngo arangize urugendo. Iki nico cete ca nyuma yamwandikiye, ariko aramubwira ati ndabona yuko ndiko ndasukwa nk'ibisukwa bisukwa ku gicaniro, umwami yarambariye gutambura kwanje kuri hafi. Aca aramubwira ati rero
ngo twiruke, ngo dushikame, wiruke neza, uhagarare neza, n'abandi bariko barakuraba ukwiruka kwawe bavuga ati mbega urya muntu uko akobeje aroye. Murazi ya ndirimbo ivuga ngo muri iyo nzira igoye icyo mbega murora hehe. Pawulo rero yategerezwa kwigisha Timoteyo kwiruka. Mwebwe mwese bene data nagomba ndababwire, yewe muntu urarebunda, yewe muntu uri kuragwana defensive urwanira agatwe kawe, oya, muri ibi bintu by'Imana rangurura, iruka nkuzi yaja. Pawulo hariya mu cete cya mbere cy'Abikorinto yarababwiye igice cya 9:24 aravuga ngo ndiruka, ngo ariko sinkutazi yaja, ngo nkubitane ibipfunsi, ngo ariko sinkuhusha, determination, ngo kandi ngwanya umubiri, ngo nkawuhindura umuja, kugira ngo nanjye maze kwiruka sinze mboneke ko ntemewe. Iyo determination ndayibipfurije mu izina rya Yesu. Umuntu wese yiruke muri kwa kurwana offensivement, yiruka agwana na shetani, yiruka agwanya umubiri, yiruka agwana n'isa itsinda, kugira ngo imbere ya ntebe ntihagende umwe azohamaramarira. Muri ibyo nabyo umwami wacu aduha ubwenge muri ico kintu naco cyo kwiruka. Yemwe mwabanonotsi, iyo muriko muranonokera hose, ntihagire ugenda, ntihagire usenga mu ntege nke, ntihagire usoma ijambo ry'Imana mu ntege nke, ntihagire ukirwa mu ntege nke. Mumenye ko turiko turiruka, turiko duhiganwa n'abamaze gushika muri paradizo. Ingene birutse turiko duhiganwa nabo ngo tuze twiruke nkabo, kandi hariho n'abari nyuma yacu bataranabaho, bashobora kuzoza biruka mu nkombe zidasanzwe. Musuzume yemwe abururunganwe, ntihagire abantu biruka bakonyera. Ubonye wirutse ukonyera, uzobugiriye nabi wewe, kandi uzobugiriye nabi urunganwe ruri inyuma. Icya kane Pawulo yarakwiye kwigisha Timoteyo ngo akironke mu ubwenge ni iki dusoma kuri uyu murongo wa 6, umurongo wa 6 havuga ngo Timoteyo wa 2:6 havuga ngo umurimyi kuko ari we yacumukuye niwe akwiye kubanza gusoroma kuvyeze. Ni ijambo ryo kuba umurimyi, kinacyo yarakimuhaye ati mu byo uzokora uzumere nk'umurimyi. Umurimyi adatinya umushike, iyo muherereye ntimutinye umushike. Umurimyi adatinya imbeho, umurimyi adatinya imvura, umurimyi adatinya izuba, umurimyi adatinya inzara, umurimyi adatinya inyota, umurimyi adatinya bamubona ngo yazindutse mu gikorwa. Pawulo yigisha Timoteyo ngo azobe nk'umurimyi. Yisunze rya jambo ryo muri Zaburi, nagomba turisome 126:5. Ijambo Pawulo, ijambo Dawudi yanditse hariya muri Zaburi 126:5. Bariya banditse ziriya Zaburi zo mwiduga, nimwumve ngene banditse ku murongo wa 5. Bavuga ngo Zaburi 126:5 ngo ababibabarira bazokwimbura banezerewe, naho umuntu agendarira asohoye imbuto azogaruka akanyamuneza azanye imbambo ziwe z'ivyimburwa. Bakundwa, dutegerezwa gukora ico gikorwa c'Imana nk'uko uyu murimyi ameze, nk'uko twumvise muri Zaburi ngo tugenda turira, nk'uko umuririmbyi arimbye ngo tugende turira, ngo tubibira umwami, ngo namba tubabazwa n'abazimiye. Mbega ni kubera iki imyaka tugezemwo atamubabaro w'abazimiye ukihari? Mbega ni kubera iki atamubabaro w'abantu baza mu gakiza? Muze mwibaze muri no myaka abantu ntibakiza kwihana cyane, ntibakibatirizwa ari benshi. Tugiye kugira umubabaro, yagira ibindi bidusamaza, ariko dushira umutima kuri Pawulo yabwiye Timoteyo. Iki naco rero kigira kane, Imana ikwiye kuduha ubwenge bwo kubabarimyi, tukazovuga tuti ngaya amabavu, tukazoseruka tumwereka tuti ngaya amabavu yo kurima, ngaya amabavu twaturitse turiko turajya kurondera izashaye. Ico naco Mwami Yesu nakibahe, naho ni kwa kurwana rukomba offensive, ugiye muri territoire ya shetani gukura abanyabyaha bazana, n'urugamba rukomeye, ariko ivyo navyo databuja nije azoduhembera.
mu gusozera dusozere kuri iri jambo ryo mu Banyefeso. Abanyefeso igice cya 3 umurongo wa 14 niho dusozereye. Abanyefeso kugira ngo ubushobozi bwo gushishikara urugendo no guhangana n'igihe cyerezo tumuhambye tubushikire, umurongo wo dufasha n'uyu. Abanyefeso 3:14 mwumve ngene havuga gutya ngo nico gituma mfukamira Data wa twese, uwo imiryango yose yo mw'ijuru niyo mw'isi yitirirwa, ngo ibahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri, kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpwemu wiwe. Amen. Ibanga rero ryategerezwa gushoboza Timoteyo nagira ndaribereke. Pawulo arabitweretse nawe ryamushoboje nivuga ngo nico gituma mfukamira Data wa twese. Nca nibaza ko ku mavi ya Pawulo haza harabaye ko amabavu kubera gufukamira Data wa twese. Yategerezwa gufukamira Data wa twese nguwo imiryango yose yo mw'ijuru niyo mw'isi yitirirwa, akamafukamye kugira ngo Imana ihe abantu bayo, abigishwa bayo, ngo ibahe nk'uko itunga ry'ubushobozi bwayo ringana, ibahe kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima tubihawe na mpwemu yera. Ndagira ndababwiye bene data, ibi byose tubabwiye kugira ngo tuze tubihambe, biradusaba uyu mwimenyerezo wo gukunda gufukamira Data wa twese, kuko nivyo bica bizana ubushobozi bwo kuturemesha mu ntambara duhana nazo mu mutima. Umuntu yobihagararamo akabironderamwo kubironkeramwo kubikoreshwamo n'ubwenge, muntu yonanirwa n'ingoga. Ariko nitwafukamira Data wa twese, umuntu wese agafukamira Data wa twese, kumwe Daniyeli twaravyumvise ejo ngo yafukama gatatu ku munsi. Natwe abahuye n'iminsi y'iherezo, abahuye na ba bakuru na ba banyabubasha n'abaganisi y'umwiza n'impwemu z'ahantu ho mw'ijuru, ico dushoboza ni ikintu citwa gufukamira Data wa twese wo mw'ijuru, kugira ngo aduhe ubushobozi, kugira ngo aturemeshe, adukoreshe iby'ubuhizi, kandi aduhe iminyago. Iyi myaka tugezemo ukunyene imeze kandi ntahinduka, azobidukorera. Ivyo rero umwami wacu aduha ubwenge muri ivyo byose, nico cyo gufukama imbere ya Data wa twese akiduhe. Muri ino minsi kirabuze, muri ino minsi kirimwo intege nke. Imana itwinjize aho abahizi bageze mu gufukama, itwinjize aho badutanguriye bagwanye intambara nziza, uko babigenza aba ariko tubigenza. Nayo majambo mwese muyumvise, abayumvise umwami Yesu abampezagiye muvuge muti amen. Amen. Kugira ngo buno bushobozi bwo gushishikara urugendo no guhangana n'igihe cy'iherezo, kugira ngo umuntu wese bimushikire, bimushobokere, bimubemwo, reka dusabe ikigongwe Imana ku bitagenze neza byose. Kandi umuntu asaba ikigongwe by'ukuri kishitse hari indani mu mutima, avuga ati Mana, igihe si cya kindi, iminsi si ya yindi, none ndagusabye umbwirire ikigongwe, hanyuma unyambike bya bigwanishwa, hanyuma umpe guhangana n'iyi minsi y'iherezo ndiko ndakwana offensivement nk'uko Pawulo yari kabikora. Ubu umuntu rero yumvagira ati ndakeneye gushobozwa n'ijuru, ndakeneye kubihabwa n'Imana. Umuntu wese agira ati by'ukuri Imana nibinkore, Imana nibimpe, afukama